Inyuma rero y'inkuru z'ibinyoma zigize iminsi zikwiragizwa cane cane biciye kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi, zigakwiragizwa n'ibinyamakuru vya magendu, imboneshakure yitwa Iyakure TV, yitwa Ishami TV, niyitwa Kigali News, mbere n'izindi cane cane nka zose zisanzwe ziri mu gihugu c'u Rwanda kandi zivutse vuba muri no minsi. Ubushikiranganji bw'umutekano bwagira butanga umuco buvuga buti ibivugwa n'izo mboneshakure cane cane izo tuvuze vyerekeye Burundi nta kuri na kumwe kurimo, ni ibinyoma vyambaye ubusa. Twomenyesha abarundi yuko uno munsi igihugu c'u Burundi gitekanye cose, abanyagihugu bari ku mirimo, bariko barakora ibikorwa vyabo ata nkomanzi. Ivyo bimenyesha amakuru bitari ivy'ukuri mu kubirirengagiza ukuri mbere bikanaguhindura iyo buriko baravuga ivy'Uburundi mu ntumbero yo kubandanya umugambi mubi wo gutambagaza ubutegetsi bashatse kugira mu mwaka wa 2015 ariko ukabata w'amazi, niwo rero ubandanya. Uno munsi baca babicisha rero muri zino mvugo zicivutu zo kubesha ngo mu Burundi hariko harabibi, hariko hategurwa ibi kandi atari vyo, igihugu c'u Burundi gitekanye. Ko rero izi mboneshakure zivuka uno munsi muri bino biringo igihugu kirimwo nibisanzwe. Murazi yuko twimirije amatora, n'urubanza ruhambaye ku gihugu gwerekana neza ko igihugu c'u Burundi kiriko kiratera imbere cyane mu ntwaro rusange. Rero izi mboneshakure zivuka ahanini kugira ngo zigerageze guhungabanya urwo rubanza, ariko twobamenyesha yuko ari ukwimara intezi. Ruriya rubanza n'intibukuka, abarundi baragwiteguriye neza, bariko bararujamwo batekaniwe. Amatora azoba kandi abe meza cane, kandi azoba ari amatora atekanye. Urubanza rero n'intibukuka, ibi abansi b'u Burundi bagira bya bibacisha mu majambo canke mu bindi, no vyita ko ari ukwimara intezi. Gusaba abarundi ko bosubira kubandanya bakoresha ubwitonzi ntangere mu kwakira ibiba bivuzwe muri no minsi. Havugwa vyinshi biba birimwo n'ibinyoma vyinshi, biba ari amajambo y'umwansi abashaka guhungabanya urubanza ruhambaye nkuru. Abanyagihugu rero tubasaba ko bobandanya bakirana ubwitonzi ntangere ivyo babumvise, hanyuma bagize amakenga babaze indongozi zabo, abo bitoreye, ababatwara, bajeje intwaro, bajeje umutekano, bari hafi, begereza ya migwi ihurikiwemwo na bose y'umutekano, aho hose baba bafise amakenga, ntihagire umunyagihugu asubira kujana nyabahururu. Tworangiza twibutsa yuko ibi vyo gucisha ibinyoma kuri izi mboneshakure zica ku buhinga ngurukana bumenyi ari icaha gitekanijwe n'amategeko y'u Burundi.